Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye. Ndi n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane. Muramaze iminsi mubona inkuru zitandukanye zivugwa ku gihugu c'u Burundi, cyane cyane inkuru zibanda ku bimaze iminsi bibera mu ishamba rya Kibira. Ubutegetsi bwa Gitega bwarakoze ibishoboka byose kugira ngo bunyegeze ibiriko biraba mu gihugu c'u Burundi, ariko byaramenyekanye kuko ibimenyesha makuru bitandukanye bikorera hanze y'igihugu c'u Burundi, cyane cyane ibimenyesha makuru bikorera mu gihugu cibanyi c'u Rwanda, biriko birandika inkuru ndetse bikanavuga inkuru zitandukanye zerekana ndetse zerekeye operasiyo ihambaye cyane yaba yarakorewe mu ishamba rya Kibira igasiga ihitanye interahamwe zibarirwa mu mutwe wa FDLR ndetse n'abasoda b'u Burundi, imbonerakure ndetse n'aba FRN, bose bakaba barapfuye ku bwinshi ku buryo ubu ngubu ariko haharurwa amajana arenga 4 y'abasoda b'u Burundi ndetse n'izo nterahamwe bose baba bariciwe rimwe, ariko bikaba byarakozwe n'igitero kitazwi cyaba cyaraturutse mu gihugu cibanyi nk'uko bamwe n'abandi babivuga, kuko biratangaje kandi birateye isoni kubona Perezida Evariste Ndayishimiye ubwiwe aha indaro abasize bahekuye u Rwanda mu mwaka w'1994. Murazi ko n'umuvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda Mukurarinda aherutse gutangaza ko u Burundi rwose bufise abantu benshi basize bahekuye u Rwanda, ariko ko batigeze babugeza imbere y'ubutungane cyangwa se ngo babohereze u Rwanda. Ibi byose nyine bikaba byerekana aho ubutegetsi bwa Gitega buhagaze, kandi bikaba byarashimangiwe n'amajambo aherutse gutangazwa na Perezida Evariste Ndayishimiye mu mpera z'umwaka wa 2023 mu ntangiriro z'umwaka wa 2024, aho mu gisagara cya Kinshasa, aho yavuze ko agiye kwifatanya n'abantu bose n'abanyarwanda bose bashaka gukuraho ubutegetsi bwa mugenzi we nyakubahwa General Major Paul Kagame. Yabishize mu ngiro mu minsi iheze, aho yatumiye interahamwe zibarizwa mu mutwe wa FDLR ndetse agatumira FRN bamaze igihe bacumbitse mu Kibira, ndetse akabahuza n'abasoda b'u Burundi n'imbonerakure. Bakaba baramaze igihe kinini bakora inama ikomeye cyane itegura guhemukira u Rwanda, dore ko amakuru adushikira ava ku rubuga rw'intambara yemeza ko harimo n'abacancuro b'Abarusiya bariko barigisha izo nterahamwe n'abasoda b'u Burundi gukoresha drone kugira ngo bazahungabanye umutekano w'u Rwanda. Nk'uko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda akunze kubivuga, akavuga ko uzarenga umurongo utukura wese aho azaba ari hose azahura n'ingorane zikomeye cyane. Niko byagenze, abasoda b'u Burundi babaye nk'abakubiswe n'inkuba. Amakuru adushikira aremeza ko haje abasore mu ijoro, rwose abasore bamenyereye ibyo kurwana kandi bafise ubushobozi n'imbaraga bikomeye cyane, bakaba barahise bajya muri izo nterahamwe ndetse n'abasoda b'u Burundi bose bakabica bakoresheje ubushoka n'ibyuma. Ibi byose bikaba byaratangaje abatari bake, kuko leta y'u Burundi aho kugira ngo isigurire abarundi ibyabaye n'amakungu, ahubwo nyabuna Perezida Evariste Ndayishimiye yabandanije kuvuga ko abasoda b'u Burundi bakubiswe n'inkuba, ariko amakuru ava mu gisirikare c'u Burundi aremeza ko ibara ryaguye ku buryo na moroge zo mu gihugu c'u Burundi zaba zaramaze kuzura. Abatari bake mu Barundi barabye ibyo bisiga ndetse bakabona n'inkomere, baribajije ukuntu inkuba yakubita umuntu agacika amaguru agacika umutwe. Ibi byose byarabacanze kandi birabayobera. Kuva mu minsi iheze ibyo bintu byaba kugeza uyu munsi mu ishamba rya Kibira, ibiduga by'intambara ndetse n'imiduga isanzwe ikorera igisoda c'u Burundi iriko iratunda imirambo ikura mu ishamba rya Kibira ijyana muri moroge. Ibi byose bikerekana ko byanze bikunze uwagerageza guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda ashobora guhura n'ingorane zikomeye cyane, naho nta rwego na rumwe rwegeze rwemeza ko ibi bintu byaba byarakozwe n'ingabo z'u Rwanda. Ariko nanone tubirabye nk'abamenyesha makuru turabona ko harimo ikibazo gikomeye cyane, kuko niba bari hafi y'u Rwanda bari gutegura guhemukira u Rwanda, birumvikana neza ko batari kuborohera na gatoya. Murazi ko ibi byabaye no mu mwaka wa 2018 ku butegetsi
bw'umuhisi Pierre Nkurunziza, aho aba FNL ndetse n'aba FDLR bari mu ishamba rya Kibira bahuye n'ingorane zikomeye cyane nabo bakicwa ku bwinshi. Uyu munsi bikaba bibaye no ku butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, akaba ari ikimenyetso kitabesha ko Perezida Evariste Ndayishimiye yabahawe ubutumwa bukomeye cyane. Benshi bakaba banasubiyemo amajambo aherutswe gukoreshwa n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda General Major Paul Kagame, aho yavuze ko rwose hari abantu b'ibipurizo kandi ko agashinge kamwe rwose gashobora guhita batuma basambuka. Ibi byose akaba ari byo byabaye kandi byose bikaza byerekana ubushobozi buke ingabo z'u Burundi zifise muri no minsi, aho benshi mu basoda bemeza ko rwose iyi ntambara Perezida Evariste Ndayishimiye ashaka kuzana mu Burundi rwose ashobora kwirwana wenyine, kuko biraboneka neza ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD butigeze bwubaka igisoda cy'u Burundi ku buryo bukomeye cyane. Ababirabira hafi abahinga mu bya politike, yaba abasanzwe bareba ibibazo biri mu karere, yaba abarundi ndetse n'abanyarwanda, barabona neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye ari kwikwegera akaga gakomeye cyane, kandi ko umucanwa yakije ugomba kwakira iwe akaba ari naho uzimirizwa. Murazi ibimaze iminsi bivugwa, murazi ibimaze iminsi biba hagati y'u Rwanda n'u Burundi ndetse n'igihugu ca Kongo. Amakuru adushikira aremeza ko umukuru w'igihugu ca Kongo yaba yaramaze kuva ku izima, akabona ko umutekano utakigera uboneka ku butaka bwa Kongo mu gihe ubutegetsi bwe bugikorana n'abasize bahekuye u Rwanda babarizwa mu mutwe wa FDLR. Murazi ko bamwe yaramaze kubashira mu gisoda ciwe, abandi akabashira mu mirwe ijejwe kumucungira umutekano. Amakuru ahari nuko Perezida w'igihugu ca Kongo yaba ari gukora ibishoboka byose kugira ngo intambara iriko irabera muri Kongo yimurirwe mu Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye nawe kubera ubukunzi bw'inda bw'amafaranga ariko arahabwa na Tshisekedi, akaba yaremeye kwakira izo nterahamwe ziriko zirirukanwa ku butaka bwa Kongo, akaba ari kuziha indaro mu gihugu cy'u Burundi. Murazi ko no mu minsi heze mu nama nshingamateka, abashingamateka bibajije impamvu abari kuva muri Kongo bari kuza kugura amapariseri mu gisagara ca Bujumbura kandi bakazana amafaranga atari makeya. Ni ukuvuga ko abarwanyi ba FDLR baba bagiye kwimukira ku butaka bw'u Burundi, intambara ariko irabera muri Kongo rwose ikaba igiye kuba mu Burundi. Iki ni ikibazo gikomeye cyane abarundi badashaka kumva, bakavuga ko Ndayishimiye rwose aho agejeje igihugu ari habi, atarakwiye no kubashyira mu ntambara, kandi biboneka neza ko adashobora gutsinda. Murazi amakuru tumaze iminsi tubaha, aho twaberetse ingene igisoda cy'u Burundi kiriko kiritegura cyane, aho kiriko kirakoresha imyimenyerezo ku basoda bashasha, ariko bikaboneka ko uburyo kibiri guhurwamo bidasanzwe kandi bikerekana ko bari mu bihe by'intambara. Murazi njyane zimaze iminsi hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'umushikiranganji wa mbere we Gervais Ndirakobuca. Amakuru dushikira aremeza ko rwose icyo bariko barapfa atacindi uretse ubukunzi bw'inda bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bumariye abana b'u Burundi muri Kongo, aho ubu abababa ibihumbi 10 bari ku butaka bwa Kongo, ariko amasoko yacu akemeza ko 1/2 baba bamaze kwicirwayo. None Perezida Evariste Ndayishimiye akaba ari gukora ibishoboka byose kugira ngo abone izindi ngabo zababa ibihumbi 10 ku buryo zaba ibihumbi 20 zose ngo zirungike muri Kongo, amaze we agumye yironkere agafaranga, ariko Uburundi bugumye gutakaza ibibondo byabo. Ibi byose nyine biraza byerekana ko Ndayishimiye ariko arakina n'umucanwa atazi, kandi ibimaze iminsi biba mu kibira bikaza byerekana ko igisoda cy'u Burundi rwose nta mbaraga nta bushobozi gifise bwo kuba cyahangara igihugu cy'u Rwanda, kuko amakuru adushikira ava mu nzego z'umutekano mu gihugu cy'u Burundi aremeza ko ingabo z'u Burundi ndetse n'abarwanye ba FDLR bari bamaze kugera mu bihumbi 2 birenga mu ishamba rya Kibira, aho bari ko bakora imyimenyerezo ihambaye cyane kandi bakayihabwa n'ingabo z'u Burundi, bakaba bari beteguriye gutera igihugu cy'u Rwanda. Ariko muri abo bose bari mu ishamba rya Kibira, abatari bakeya barishwe, abandi babaye inkomere. Ibi byose nyine bikaza byerekana ko rwose wagerageza kurenga umurongo utukura
intambara yatangurira iwe akaba ari naho irangirira, nk'uko abategetsi bo mu Rwanda bakunze kubivuga, bakavuga ko u Rwanda ari ruto cyane batabona aho kurwanira. Iki ni ikimenyetso gikomeye cyane basogongeje kuri Perezida Evariste Ndayishimiye, bakamwereka ko nahirahira akongera gukora irindi kosa azisanga ari ahantu habi cyane atigeze yifuza kuba. Ariko abatari bake bakanemeza ko nyabuna ubutegetsi ndetse n'abatwara igihugu cy'u Burundi uyu munsi bahamwe kera bakorana na FDLR kuva bashika ku butegetsi, ariko ibi byose bikaba bitabahira bagerageje guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda citekaniye. Ibiriko biraba gutya mu kibira mu gihe ingabo z'u Burundi zigiye gushirira muri Kongo, aho bamwe bariko barakubitwa n'inkuba, abandi bakaba bariko baricwa na M23. Imyaka 3 irarumanye inyuma ibyabaye bikomeye cyane, aho benshi bavuze ko rwose Perezida Evariste Ndayishimiye adashoboye gutwara igihugu cy'u Burundi. Uwa mbere yabivuze akimara gushika ku butegetsi, abandi batangura kubivuga mu mwaka wa 2021, ariko benshi baremeza ko ibyo bavuze ari ukuri kuzuye, kandi benshi bakemeza ko ibi bintu rwose byari bigoye guhagarikwa n'abarundi ubwabo. Inkuba irabangamiye abasirikare b'u Burundi muri Kongo. Hari abasirikare bane b'u Burundi baherutse gupfira muri Nord Kivu bakubiswe n'inkuba. Muri abo twamenyemwo Major Renova Ndayizeye. Amakuru dufise avuga ko hari n'abashika 12 boba bagwariye mu bitaro by'abasirikare mu bakomerekejwe n'inkuba nyine. Ibintu by'iyo nkuba biratangaje. Muri uku kwezi kw'icenda 2024 gusa iyo nkuba imaze gukubita abasirikare b'u Burundi muri Nord Kivu inshuro 4 ku birindiro bitandukanye. Abasirikare bageze aho bibaza ko atari inkuba isanzwe, ahubwo ari amagendegende y'abakongomani boba bashavuzwa n'abasoda barengera mu matongo yabo guca ibiti by'inkwi bakabyiha batabarisha. Ariko biragoye gutahura ingene amagendegende boyakoresha ku basoda b'u Burundi ntibashobore kuyakoresha ku bandi. Ingwano ya Kongo irabandanya guhekura u Burundi mu gihe abasoda bo bavuga ko batabona ico bagiye kugwanira keretse inyungu z'abatwara u Burundi, bivugwa ko bironkera amafaranga menshi ku musirikare umwe ariyo. Kugeza ubu u Burundi bwarungitse abasirikare bashika 10,000 muri ico gihugu. Perezida Ndayishimiye yifuza kuyegera ku rugero rw'abasirikare 20,000 bazoba ari kugwana muri Nord Kivu, gusa abarenga 1/2 cy'abagiyeyo bamaze kwicwa. Amakuru atigeze abeshuzwa avuga ko Perezida Ndayishimiye aronka amadolari 5,000 ku musoda wese ari muri Kongo. Mu minsi iheze haravuzwe ko mu byateranije Perezida Ndayishimiye na Generali Gervais Ndirakobuca harimwo ikibazo c'abo basoda, aho umushikiranganji wa mbere yoba yashaka kumenya neza ibiri mu masezerano ari hagati ya Perezida Ndayishimiye na Perezida Tshisekedi ku kibazo c'abasoda bajanywe muri Kongo. Turahojeje umuryango wa Major Renova Ndayizeye n'imiryango y'abandi basirikare bahitanywe n'iyo nkuba. Abagwaye turabifurije gukira. Hari inkuru tukibatohoreza ivuga interahamwe, imbonerakure n'abasirikare baba baherutse kwicwa mu kibira hafi y'urubibi rw'u Burundi n'u Rwanda. Ibitigiri biriko birakwirakwizwa, bivugwa ko hapfiriye abashika 180. Hari n'amasanamu atoroshe tumaze kuronka y'abavugwa ko banapfiriye n'abahakomerekeye. Ni benshi mwatwandikiye mutubaza ko ari ukuri. Ni inkuru tugitohoza neza, ntidushobora kuyemeza tudahejeje kuyitohoreza. Abafise ico bayizi ko muze kudusangiza amakuru muyifiseko. Uyu ni Pacifique Ninahazwe uvuga ko akiriko aratohoza ku byabaye mu kibira, ariko amakuru ahari kandi yizewe nuko abasoda b'u Burundi, interahamwe, imbonerakure batari bake baba bariciwe mu kibira hafi n'igihugu cy'u Rwanda, aho bari biteguriye gukora ibitero bikomeye cyane ku Rwanda, ariko bakaba barishwe nabi cyane ku buryo atano wabashije gutoroka, kuko abasoda, interahamwe n'imbonerakure bashikaga mu 2,200 bose abatarishwe ubu ngubu baraciwe amaguru,
abandi baraciwe amaboko bakaba bagwariye mu bitaro bitandukanye mu gihugu c'u Burundi. Ibi byose nyine bikerekana ko Ndayishimiye yoba agiye koreka igihugu c'u Burundi kuko biboneka neza ko n'ingwano ariko arishoramo rwose atayishoboye. Byose turabandanya kubashikiriza tunyuze kuri ino chaîne ya YouTube Shiramatsiko TV idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.